ushobora gucika umurwayi akarengana atora telefone. Iyi myidogo niyo mu bagwayi bitura ibitaro vyitiriwe Dr. Rwagasore aho benshi bita Clinique Prince Rwagasore, nk'uko abahivuriza bavyiganiye RPA ngo abaforoma bo kuri ivyo bitaro ntibitaba bagana kuko umwanya munini bawumara kuri telefone aho gushira imbere gukurikirana ubuzima bw'abakitswe n'amagara. Kuri Prince Rwagasore ikintu naco giteye n'isoni ukuntu abaganga bakira abagwayi babakira nabi cane. Ushobora gucika umurwayi akarengana atora telefone akaja kuri WhatsApp kirante karengana umurwayi vrema imyidogo idasanzwe. Nukuri tuje gutosaba mushirizwe hejuru abonye abaganga barengana abagwayi baba bagiye kubitura harya urindira umuganga kugira aguhe karibu winjire we kabona asohoka na telefone agenda yitaba n'abantu baratonze ngaho barareba. Jejo naragiye turirwayo. Iruhande y'ivyo abo bagana ibitaro baranidogera ibibanza bakirirwamo bavuga ko biri mu mwijima kubera ko atamatara ahari. Hari ahantu haruguru y'akabarabara kaja muri morgue bakahakirira indembe zije aho abagwayi barindira muganga kugira bakire kuri Clinique Prince Rwagasore. Ukuri birateye isoni cane kubona atatara rihari. Narabajije umukantu cambwira ngo nuko nyene ubona rimwe ntimushobora gutanga raporo avuga ati hariho batabona ngo barabibona bakibone. Abagwayi baza kwivuriza ku bitaro Clinique Prince Rwagasore basaba ubuyobozi bw'ivyo bitaro gutorera inyishu ivyo bibazo bakanahanura abakozi bavyo kuko iyo nyifato yamaze igihe kitari gito.